igitondo cyiza mbese n'umugoroba mwiza bari umwe wese aharabiye kino kiganiro kuri microphone mukaba muri kumwe na jewe Ingabire Krista twatse kumwe n'undi mutumire ndabaramukije mutumire amahoro woshaka kwidondora ko baradukurikirana birashoboka je ku mazina yiwanje nitwa muganga ndi kumwe na Feston hanyuma aho nsanzwe nkorera imirimo ya misi yose akaba ari kwivurira Rukundo ryo mu Kanyosha. Ego turabakiriye cyane mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Anko twabibabwiye iki ni cya kiganiro la santé chez nous twadufise no mutumire wacu akaba agiye kutubwira ku cyerekeye ingwara ya infection urinaire dukunze kubona mu kibano cyacu. Muganga twagomba kubabaza kuri mwebwe infection urinaire twobwira ko badukurikirana ko ari iki. Murakoze cyane hanyuma ntanguye kuramutsa abantu bose bari kubakurikirana kino kiganiro. Yego. Hanyuma nkuko mubimbajije infection urinaire mu ncamake benshi bakunze kuvuga yuko ari infection yo mu mukoyo. Ntaguye kugerageza kugisigura neza ubwa mbere nagomba ntaguye gusigura ico bita infection icarico. Ijambo infection ni indwara ziba zaturutse ku migera yo mu bwoko bw'amabakteri. Hakaba n'izindi infection ziba zatewe n'imigera yo mu bwoko bw'amavirus. Ariko infection urinaire ziterwa n'imigera yo mu bwoko bw'amabakteri. Rero iyo infection yo mu mukoyo ngerageje gusigura ni iyo migera yo mu bwoko bw'amabakteri ija gufata ahantu hose umwanda mutoyi uca uhereye aho umwanda mutoyi wegeranirizwa mu mafyigo ugatera uza gushika aho muri vesi ugatera uja au niveau de l'urètre. Ariko ngerageje gusigura infection urinaire cyane aho iva izo bakteri kenshi zikunze kuva hariho amabakteri abantu usanga bafise mugabo izo bakteri ugasanga nta ngorane zibateye bakazigendana na cyane amabakteri usanga ari muri appareil digestif au niveau du tractus digestif no kuvuga yuko ni inzira zose bicamo kugira ngo umwanda ushobore guhinguka. Rero izo bakteri ziba ziri muri iyo appareil muri iyo tractus digestif. Ariko izo bakteri nta ngorane umuntu ziba zimuteye arazigendana uko nyene. Ariko bivanye n'ukuntu izo bakteri ziba zifise ubwo bushobozi bwo kugwira mu muntu na cyane muri appareil urinaire aho hantu izo nzira umukoyo ucamwo. Ni ukuvuga izo bakteri kubera ko ziba zishoboye kwataka ya appareil urinaire hanyuma zigashobora kugwira ziraheza zigatera iyo infection urinaire. Rero izo bakteri kenshi zikunze kuva aho hantu hahingurirwa umwanda mukuru. Ayo mabakteri kenshi ngerageje kuyasigura hari amabakteri yo mu bwoko bwa Escherichia coli, hakabaho n'izindi bakteri zitwa ama Klebsiella pneumoniae, izindi nazo zitwa ama Proteus mirabilis, hanyuma izindi nazo zitwa ama Staphylococcus saprophyticus. No kuvuga izo bakteri umuntu aba zifise uko nyene mugabo kenshi iyo turiko turitegereza ziraheze kubera ko hajya nk'abantu iyo bariko bagira nka hygiene
bahejeje nka grand besoin ariko nizo bacterie na cyane cyane ho ku bantu b'abakenyezi kubera ko umwanda mutoyi aho uca haregereye cyane naho umwanda mukuru uca hajya bariko baragira hygiene ariko ukuntu izo bacterie ziheza zikaza muri kajya karingoti umukoyo ucamo rero izo bacterie ziraheza zikaza kuri ako kajya gatoboro akantu bita menya urinaire rero zihashitse hari ukuntu izo bacterie zimwe muri zo ziba zifise capacity yo gushobora kwifixa kuri aho hantu haca umwanda mutoya rero iyo zishoboye kuhifixa hanyuma zigashobora kugwira ni ukuvuga zigashobora kwimultiplier ziraheza zigaca zivaho nyene kuri kajya gatobora hajya umwanda mutoya uca zigaca zitera ziduga zirajana karingoti ni ukuvuga kazana umukoyo kawukuye muri vesi kakawusohokana zigatera rero ziduga izo bacterie kugeza zishitse muri vesi ku bantu bariko barankurikirana ni agasaho umwanda mutoyi wegeranirizwamo uvuye aho uba wahinguriwe mu mafyigo hanyuma rero iyo izo bacterie zishitse aho muri zimaze gupataka aho hantu kuri aho karingoti zigaheza zikaduga zigashikira no muri vesi muri ico gihe umuntu aba yatanguye gufatwa niyo infection urinaire ariko kandi iyo infection urinaire hari igihe itagarukira kuri vesi gusa iraheza ikaduga igashika n'ahantu umukoyo uhingurirwa mu mafyigo zirashobora kuduga bivanye n'ubushobozi bw'izo bacterie kuntu zishoboye kuduga. Murakoze cyane muganga, muratubwiye ibimenye, muratubwiye ingene ico cyari cyo infection urinaire, mungera mutubwira n'umugera utera iyo ngwara. None twagomba kubabaza mutubwirira abako badukurikirana ni icahe kimenyetso cyo kwereka ati jewe nkwirikije impanuro muganga yatanze ndafise infection urinaire. Murakoze cyane. Hanyuma murambaje muti ibimenyetso byerekana ko umuntu afise infection urinaire. Yego. Burya kenshi iyo umuntu afise infection urinaire arabimenya na cyane cyane arumva impinduka mu magara yiwe. Na cyane cyane ikintu cya mbere iyo migera iyo imaze gushika muri ibyo bice umukoyo ucamo. Yego. Hanyuma zimaze kugenda zigaca muri aho karingoti zigashikira no muri ako gasaho umukoyo ujamo. Muri icyo gihe umuntu akenshi aca atangwa kumva iyo agiye ku mwanda mutoyi yumva umenga ariko arasha. Yumva umenga ariko arasha. Abandi nabo harimo abandi aguma yumva ashaka kujya ku mwanda mutoyi, ugasanga agiye nko ku mwanda mutoyi nk'inshuro nka ndwi ku murango. Akagenda ku mwanda mutoyi akazana dukeyi, mu wundi mwanya akazana dukeyi. Abandi nabo bagafatwa bagumigwa, iyo agiye ku mwanda mutoyi akumva agumiwe cyane. Abandi nabo kenshi bikanka nuko yigumya, ni ukuvuga kare yahora ashobora kwigumya akumva nk'ubu yicaye mu bantu akumva ashatse ku mwanda mutoyi agaca agenda ubwo nyine. Hariho n'abandi nabo kenshi iyo bafashwe n'infection urinaire yumva munsi y'umukondo ababara. Hakaba n'abandi bantu byanka yuko yigumya kugira aje ku mwanda mutoyi. Ariko kandi novuga nti infection urinaire ibimenyetso byazo novuga ari infection urinaire iba yagarukiye muri ako gasaho kajamo umwanda mutoyi. Hakaba n'iyindi ishobora kuduka igashikira n'ahantu umukoyo uba wahinguriwe mu mafyigo. Rero iyo nayo niyo bita pyelonephrite. Nayo rero
mu bimenyetso aho itandukaniye niyo yindi infection urinaire hariho iyo infection urinaire iduga igashika muri ako gasaho umukoyo uhingurirwamo yoyo nta bushuhe umuntu agira ni ukuvuga yuko iyo imufashe umuntu ni muri bijya bimenyetso nabwiye ariko kandi iyo infection hari n'igihe umuntu afatwa iyo agiye ku mwanda mutoya akabona hazamo amaraso nabyo birashobora gushika ariko kandi iyo uwo muntu atabashushe canke ngo abe ababara mu mafyigo canke amaja munsi y'imbavu muri ico gihe iyo infection urinaire ntibiraduga ngo ishike muri ako ahantu umukoyo uhingurirwa mu mafyigo rero novuga nti ibimenyetso biri kubiri hariho umuntu agira ibyo bimenyetso nababwiye ntagire ubushuhe muri ico gihe abafise infection urinaire biri basi ariko iyo bishitse naho ibyo bimenyetso akabigira hakaba harimo n'ubushuhe hamwe no kubabara mu mafyigo ubwo babara hari igihe buca buva mu mafyigo bukaza burimukira no munsi y'umukondo cyangwa bukaja no munsi y'imbavu muri ico gihe abafise iyo yindi infection ni ukuvuga iyo infection iba yagumye iduka igashika n'aho amafyigo n'aho hantu umukoyo uhingurirwa mu mafyigo hanyuma ariko kandi novuga nti kuri ibyo bimenyetso ngerageje kongera ko hariho ama infection urinaire hariho infection urinaire zishobora gufata umuntu mugabo ntizishobore kugira une complication n'izindi umuntu ashobora kurwara agashobora kugira risque yo kugira ama complication murakoze cyane ego nagomba kubabaza hari akantu numvise muheje kuvuga karanzazaniye uratubwiye yuko urashobora kugira ibimenyetso mu mayirine yawe ugasanga hariyo amaraso mu mukoyo wawe ugasanga utubwiye yuko umukoyo ushobora gusohokana n'amaraso kubera ko baradukurikirana eske ugiye tubyita ngo ni kugira pipi uriko raba umukoyo amaraso urayabona neza nyene ego ni kuvuga amaraso urayabona avanze n'umukoyo ego bakunzi ba Burundi Kingdom TV murumva ni ngwara ikaze tutayivuje hakiri kare nagomba kubabaza none muganga umuntu mu kibano aho iwacu dukunda kumva bavuga ngo infection urinaire ikunda gufata igitsina gore abigeme ndetse n'abamama nagomba kubaza none ubwonye abagabo nabo yo bibafata ego abagabo irabafata mugabo si kenshi ni ukuvuga ikintu cya mbere gituma abantu bashinga ntahe itabafata nk'uko nabisiguye ubwa mbere ni ukuvuga infection urinaire ni za bagiteri ziba zavuye muri bijya bice bihingurirwamo umwanda mukuru ni ukuvuga ari izo bagiteri iyo ziriko zirasohoka harya umuntu ariko aragira nka hygiene izo bagiteri kuko ni ukuvuga ku bantu b'abakenyezi kajya karingoti gacamo umwanda mutoya karegereye cyane na hajya umwanda mukuru uca rero iyo umuntu ariko aragira hygiene kenshi hari abantu bariko baragira hygiene ni ukuvuga bayikora bavuye inyuma batera baza imbere rero hagiye umuntu avuye inyuma atera aza imbere izo bagiteri bisa nk'uko aba ariko arazizana zigaca ziza kuri ka karingoti iyo zije kuri kajya karingoti muri izo bagiteri nyene hariho iziba zifise ubushobozi bwo kuguma aho hantu hanyuma zigaca ziguma ziduga nk'uko namye ndabisigura mugabo ego rero ku bakenyezi igituma ikunda kubafata ni uko byegeranye mugabo ku bantu b'abashinga ntahe naho ntibyegeranye ku bantu b'abashinga ntahe niyo bari kubarigira hygiene kajya karingoti gacamo umukoyo ntikanashikirwa hanyuma ikindi nacyo gituma abantu b'abashinga ntahe badakarirwa cyane n'iyo ndwara
ni ukuvuga akaringoti gakura umukoyo muri kajya gasaho bita vesi kawusohokana ni karekare ni kimwe mu bintu bituma abantu b'abashinga ntahe badakarirwa cyane iyo ndwara ya infection urinaire. Ku muntu w'umushinga ntahe usanga apima nka santimetero 15, mugabo ku muntu w'umukenyezi nawe gapima santimetero 3.5. Muri ico gihe ubwa mbere ayo mabakiteri ku muntu w'umukenyezi ubwa mbere arihuta cyane kujaho, kuko nk'iyagiye ku mwanda mukuru akagira hygiene arasigaho amabakiteri, n'ubundi munsi akazisiga. Rero muri izo bakiteri ntihabura zimwe zishobora kwifixa hajya ahantu umukoyo uba uca, ariko naho rero zimaze kwifixa biroroha cyane kuduga ngo zice zishika muri kajya gasaho umwanda mutoyi ushikira, kuko ni a3,5 cm. Mugabo ku bantu b'abashinga ntahe nabo ubwamba ikora igira hygiene, kajya karingoti gaca umwanda mukuru ntigashikirwa. Kandi ikindi naco abantu b'abashinga ntahe bahiriwe bahishije iretre yabo nipfa kajya karingoti ni karekare cyane, naho bakiteri zohaja kugira ziduge umwanya zizofata sico kibuno ku muntu w'umukenyezi. Hanyuma ni ukuvuga ku bantu b'abashinga ntahe iyo infection urinaire bamwe hariho nk'iyo yagize nk'ico bita hypertrophy benigne de la prostate, nubwo hari akantu kari munsi yakajya gasaho umukoyo ushikira. Ako kantu iyo bishitse kakavyimba biratuma umukoyo utaguma urengana. Ni kimwe mu bituma abantu b'abashinga ntahe nabo bagira. Murakoze cyane muganga, mwatubwiye yuko ego iragwara bose, abamama, abigeme n'abapapa ndetse n'abasore. None nagomba kubabaza ko bose irabafata ku ruhande rw'abamama cyangwa abigeme no ku ruhande rw'abapapa cyangwa abasore, bo twoyikingira gute? Murakoze cyane. Iyo ndwara cyane cyane dufatiye ku ruhande rwa bose, uburyo bwa mbere bukenewe cyane kugira ngo umuntu ashobore kuyikingira, ikintu cya mbere ni ukunywa amazi akwiye, kuko hajya iyo umuntu yanyoye amazi bituma aza arajya ku mwanda mutoya. Muri ico gihe uko umwanda muri zijya nzira umukoyo ucamo, uko umuntu aguma aja ku mwanda mutoya, ni kimwe mu bituma agabanya amariske yo kufita infection urinaire. Ni ukuvuga ni kimwe mu bituma adafatwa cyane na infection urinaire. Ikintu cyo kunywa amazi kirakenewe cyane ku ruhande rwa bose.